Ndabaramukije inshuti zanje. Niyibitanga Leoni arabatasha. Nico numva noherako. Niyibitanga Leoni ni umurundikazi twatabarije mu minsi iheze nimba muvyibuka, ari muri Arabia Saoudite aho yari agorewe ashaka gutaha vyaranse, biragenda neza Imana ariko arataha, ageze no mu Burundi yaraturondera atubwira ati twashitse muhira, mwarabibonye twarabasangije. Twagize amatsiko yo kuganira nawe hano, naguma ndabasangize ikiganiro kigufi twagiranye. Icingenzi arabatasha mwebwe abarundikazi mwasigaye muri Saudiya, abari mu buzima bwiza n'abari mu ngorane. Nkuko mugiye kuvyumva ngaha, yipfuza ubufasha bwiwe. Ababishaka ndashirako link ya group hano munsi y'inkuru, hanyuma bafyonde muri commentaire binjire muri group bagende bamufashe. 1500 birakwiye. Reka we nyene abo bisabire abanza kudusangiza urugendo rwiwe mu buzima uko vyagenze. Izina nitwa Nibigira Leoni. Ndashimiye cambere mbanje gushimira Imana, hanyuma nkongera ngashimira Mugisha na ambasade nuwo nitwe mu Burundi mwamfashije kuronka ingene ndonka itike, vyari bigoranye ingene noyironka. Nari ndahicaye amezi 2 muri office narasinye exita, baravamwo barambarira yuko jewe ntasinye exita, baramfata nabi gushika naho hari amazi twashusha tunywa icayi batanyemerera ko njayo. Ndagira ingorane zidasanzwe muri office, ngwaye ndemvye, hama ndabatakambira muramfasha. Ndabashimiye mwivuye ku mutima, ndabashimiye Imana yo mwijuru aba ari izobahemba, je ntaco nonka nobahemba. Imana yo mwijuru nizo bashimira, kandi ndabashimiye ku kigoro mugira mukatwitangira mutatuzi, mukemera mukarara itiro muriko murafatanya natwe imibabaro kugira ngo tuve mu kibazo tuba turimo. Turabashimiye rero ingene mwatubaye hafi. Ego ko jewe maze kuronka itike nkagenda, vyarase ndyama mu ntebe muri Ethiopia, baransiga indege iransiga nza gutaha bukeye. Nasanze indege ija mu Burundi yamaze kunsiga, ca ndaraho nyene mu ntebe, ca bukeye nca ndagenda kurondeza iyo noca nyene, hama birashoboka nca ndataha. Nashitse amahoro. Mwarakoze, Imana yo mwijuru nibahezagire, muze mugire uwo mutima, muhorane n'abandi, muze mubafashe, kuko nukuri igihugu ca Saudiya tujamwo ni igihugu kigoye, na cane cane abarundi twebwe dufise akabazo nukuri. Abantu batuvugira rimwe rimwe tubazambiye ntibatwumviriza nk'abantu bari Riyadi. Je naciye ku mukobwa ari Riyadi n'ukuri ndamwazambira, hakundemesha yaranshwana yambwira ngo nta muntu yavunitse umugongo ngo atokora, ngo nta muntu agwaye amenyo canke umutima atokora, numva aranciye intege. Hama narashavuye ndamubwira nti ico gutiza ubuzima afise iminsi 2 wewe woca uca bugufi, ko nari merewe nabi cane, nta murundi ntaki ntawe nabona no yomfasha, yari jewe jenyine n'Imana. Hama mwarahabaye muradufasha, Imana yo mwijuru ibahezagire cane, murakoze. Urakoze Leoni, numvise kugushima kwawe. Natwe turagushimiye ko gushima si vya bose, ko ufashe umwanya kawe ukanashima. Twebwe ibyo dukora tubikora tubikunze, niyo mpamvu atakibazo na kimwe
abashima ni vyiza ariko n'abadashima nabo ntaco sikizima baba vyakemutse. Hanyuma nifuza kukubaza ku bijanye n'urugendo rwawe uva muri Arabia Saudite. None muri Arabia ntibigera bemera yuko mwe mugwaye, kandi babikorana n'ama agency yo mu Burundi, niyo mpamvu batabitaho mukagenda mugasinzikara. Urugendo rwawe rwagenze gute none uva muri Saudiya? Rwagenze gute? Waciye he? Wageze mu Burundi haheze iminsi ingahe? Wurutse ku kibuga c'indege vyagenze gute? Hanyuma ubu warageze muhira urihe? Ubuzima bumeze gute? Aho niho duhera. Hariho odi barungitse uvuga ati twishire muri groupe ryo gufashanya bagufashe, ariko n'urugendo turakeneye kurumenya. jewe muri Saudiya mu kuvayo ko je nariko ndakorera muri Abaha, hanyuma bamvanye kwa dogiteri muri Abaha nca ndagenda Jida niho nasinyiye Lexita, ndahamara ukwezi baca banjana Madina turi kumwe n'aba Indonesia 10 nanje nagira 11. Yitse mw'iyo ofisi ya Madina ba Indonesia twazananye bose baritahira, ndahasigara jenyene. Baza bambarira ngo nzirihira itike y'ibihumbi 5 vy'amasaudiya, hanyuma nce ndiha n'itike. Hama ndavuga ati none nkayo onye naho nokora amezi angahe burya noba ndayaronka ku mahera muduhemba ko muduhemba 800. Mbere barambwira ati sinze sube no kugorana nja kubaza ibintu muri ofisi ninja ahantu nicare, bonyene nibavyumvira bazondungika. Ndicara nanje ndiko ndasinzikara, amahera yo kwivuza yaramperanye ntayo mfise. Rero nabazambira mbona muramfashije. Hanyuma nyene mubinkoreye barampaye itike imara indwi yose, hanyuma ndaza ari kuwa kane ndurira indege ija Dubai, ndava Dubai ndagenda Ethiopia. Ethiopia turahashika, nshashika ndaryama n'uburuhe kubera nari nsinzikaye cane mu mugongo no kuruha. Hama indege iransiga nca ntaha bukeye. Nabari baje kuntegera barasubira inyuma bibaza nyene ko je vyase konza. Hama Imana irabikora mu gitondo baratwereka aho duca turataha. Narashitse nyene nsanga n'igitoro kugira nshike muhira bansabira kizibiri. Abaje kuntora baje twakwega amasakoshi n'amaguru, ndagenda nyene urugendo ndaruhanza ndicara. Hama haraciye umugira neza nyine mbona ngene meze aca araduha rifiti turashika mu rugo. Nshitse mu rugo nasitse nyene ubu nyene akazi kanje ndirirwa nicaye, nta kintu noshobora gukora, sinonahagarara ngo mese n'impuzu nazingaye. Oya, je nyene mpagaze nk'iminota 10 iyindi mba nicaye, niyo 10 nkaba ndushe nkaba ndyamye. Rero nukuri je kubisanzwe ingorane mfise nini iri mu mugongo, igufa risa n'iryaturitse. Nukuri sishobora kunama, sinunamuka, ndiwo nyene gufashwa nukuri. Ukuntu vyanje vyagenze nuko. Ego hamasaba nyene abantu mwadufashije nyene tukava mu kibazo ca Saudiya. Imana zibakoreshe murabe nyene ico mwodufasha kweri muhira ntivyoroshe. Ego narifise n'akadeni, ni ikibazo. Nk'ubu natashe batavuga ngo mfise amahera kandi namaze igihe kinini ntariko ndakora, kandi twebwe twatangiye kuronka amahera haheze amezi 6 turi ku kazi. Baduhemba 3, 25, mbere je barigeze kumpemba 80.
atava no muri ATM emwe ndandikira na message ambasade ndayimwereka n'umuntu wo mu Burundi nyene ndababara cane nyene ku kazi nariko ndakora k'uburuhe bakampemba amahera atova no muri ATM nta gihe cari giheze turiko turakorera amahera 800 kuko twatangiye kwitwa ko turonse amahera 800 aheze amezi 6 baza baradukata kubera amatelefone baduhaye aniforome n'300 baciye baduha tukishika ngo tugure agasabuni nuko vyagenze muhira rero kweri ni ikibazo gufungura n'ingorane n'ibintu vyarazimvye mu Burundi n'ukuri nasanze ari ikibazo gikomeye amakara ya 2 ntahisha uteka ibiharage vyonyene hama mwarakoze kuba mwaraturondereye ubutabazi turava mu ivyo bihugu bigoye bisigaye Imana izobikora ubu mu Burundi nta mahera y'umuti noronka ngo ngende kwivuza kubera nyene narashitse ndi ngaho nyene ikintu nkora nikandisha amazi ashushe ngo numve ko nyene noronka mitende mugabo ivyo mba ndabikora afise n'umuti vyose urumva rero ko vyaciye bigorana hanyuma n'ukuri ndangije nongera kubashimira cane bivuye ku mutima koje nari nihebuye nabonye ko ntazoshobora kuva ahantu nari ndi mbere nihebuye ati nzopfira nyahantu ko hari hageze igihe banka ko ndenga urugi ngo ngende gushusha n'akayi kuko aba Indonesia baramfashisha agasukari nkabura ingene nza no gushusha amazi ngo ndayinwa nuko vyagenze nari mu buzima bubi cane muri ofisi vyari biteye n'ubwoba bankankamira nyene nk'uko umenga ndi ntabwa nukuri kandi nukuri ngifise agahengwe narakora kontra nkayimara nkaja kuri ofisi hama mwarakoze cane nukuri sinoronka ingene nshima hama ibisigaye Imana nibarongora mukatugurira n'agasabune mwamukoze Imana wo mw'ijuru izobandanya kubahezagira murakoze uwokenera kumfasha yocisha izi nimero za Rimikashi 65 17 92 13 amazina ni Niyibigira Leoni murakoze cane Inshuti zanje ndabashimiye ko mwumvise ubu butumwa no gutabaza kwiwe no gusaba ubufasha. Hariho abantu muri bano bantu ugika abakobwa muri Arabia bama tubwira ngo dutabariza ngo abantu ngo bakomeye, hari n'imvugo batangiye guhindura ngo bakora amakosa cyane ngo n'abantu baturuka mu ntara y'Ibitoke. Inyishu ni iyi nuko ariho hava abakobwa benshi baje muri Arabia. Urumva niyo mpamvu ubona bakunda kugira n'ingorane cyane nayo ndi bwo abanyecibitoke barazi gukora ni nk'abanyengozi ni nk'abanyamakamba ni nk'abanyabujumbura kweke n'abanyabujumbura bakora kandi ari bo banebwe ba mbere abanyabujumbura indani gaha mu gisagara muri meri reka tuvugane ikintu kimwe uwo binaniye bamubwira ngo kiranyerera zamara bafasha batahe canke mu bafasha bakora akazi batashe nta kuvuga ngo abanyecibitoke ikintu ngomba mvuge ni kimwe gusa nimufashe Leoni muzoba mukoreye Imana kuko wowe uri kurakora byarakunze ugumayo si ubuhinga wakoresheje nawe yarashaka akazi biranga aragwaye nimufashe kwivuza canke agaburira abana mu bafise ingorane nyinshi yadondaguye nyinshi cane rero kora neza wibwire ibindi bizoza hanyuma aba ni ba bantu dutabariza
ama ofisi akavuga ngo batashe bakomeye ngo nta kibazo bari bafise, nk'ubu mubo nta kibazo afise. Igihe dutabaza bazavuga ngo nta kibazo bafise, ariko batashe hari n'abantu badashika muhira. Ubu nzoza ndakora inkuru ndayikurikirane gushika nerekane n'uwo muntu yatashe ukuntu yagiye ameze, kuko muza mubesha ngo baba bakomeye kandi bararemvye. Nzoza ndagerageza ndabicishe ngaha, kuko mu nyuma harabiregura ngo urumva ngo bajya abantu baba bakomeye ngo nta ngwane bafise. Ndabereka uwo muntu aba akomeye ingene aba ameze. Burya nari simva ngahaguza nkanga nje gutabaza ngo umuntu arambwiye ikintu ngo ciza gutabaza ubwo nyene mbanza gutohoza neza nkumva yuko uwo muntu akeneye ubufasha, hama heza nkabivuga ngaha. Ahandi ho nanje mfise ivyo gukora, sinoza guta umwanya gusa. Ndabashimiye mwe mugiye kumufasha, nimufashe Leoni, mwumvise nimero yiwe nukuri mumufashe. Muzamufashije Daniel Mugisha, muzamufashije n'uwundi muntu wese. Murakoze.